Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yugururiye urugendo rw'urumuri rw'amahoro kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 Nyakanga muri komine Cankuzo intara ya Buhumuza, kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 30 Nyakanga 2025 wamurikiye ku nshuro ya mbere ibikorwa vy'iterambere muri komine Gisuru na komine Gisagara mu ntara nyene ya Buhumuza. Ugitangura kumurika watanguriye muri komine Gisuru, aho umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari wa Buhumuza Salvatore Bigirimana yaciye arushikiriza musitanteri wa komine Gisuru Amos Ndayizamvye, aho nawe yari kumwe n'izindi ndongozi nk'abashinga amateka batowe muri iyo komine, abarongoye amazone n'abandi. Bakirutora baciye berekeza muri zone Gisuru ku mutumba wa Murehe, ariko harubakwa ivuriro rito aho urumuri rwamurikiye ibikorwa vyo gucanga ibeto yo kwitegurira igerekwa ry'iyo nyubakwa. Ruvuye muri komine Gisuru rwaciye gwerekeza muri komine Gisagara, aho imbere yo gushikayo rwaciye gatoyi muri komine Cankuzo, aho naho rwakiriwe na musitanteri wa Cankuzo. Rugeze muri komine Gisagara wakiriwe na musitanteri Jafeti Nzirubusa. Waciye rujanwa ku mutumba wa Kigati kumurikira ibikorwa vyo gusasa no gushira ibeto mu birasi bitatu vyo kwishure rya Ecofo Kigati. Musitanteri wa komine Gisuru mw'ijambo yafashe akaba yamenyesheje ibikorwa vy'iterambere bagamije kurangura. Muvyo mu ikomine twamaze gupanga nuko twamaze gutangura ivyigwa byuko twubaka komine muri etage. Ibikorwa byaratanguye aho dushaka kubaka etage igeretse gatatu. Ivyo rero twaramaze kubishikiriza mu nama ya komine. Inama ya komine iravyemera, tukaba twatanguye kuja ku kivi. Twaratanguye kandi gucapa igisagara bimwe bita schéma directeur, kugira ngo muri bona kazoza abene igihugu n'abandi ntibashobore kubaka mu kajagari, ahubwo twubake twiteze iyo tuva niyo tuja. Umukuru wishira mu gintwara rumuri Epipode Baranyikwa muri rusangi akaba bose yabakengurukiye ku bikorwa vy'iterambere barimwo, yongera abashikiriza n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu. Ndongozi muri hano rero mwaraye mwumvise ibyavumiriwe, twe tubaye buze kugira ngo turisasagaze rurashikire ibyavumiriwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu agira ati urumuri murukoreko rubamurikire kugira ngo muronke umuco ukwiye namwe wo kumurikira abo murongoye muri iri terambere twifuza ritujana mu mbona kazoza igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Ndongozi rero aho herereye umenye yuko ico uzokora cyose kizoba umuco w'abene igihugu. Gendera mu muco rero, ukorere mu muco, ukorere n'abandi kandi mu mahoro, kuko ya nico bagira ati muhana urumuri rw'amahoro, muhana amahoro,
kugira ngo mwibagire agahitiye, kugira ngo ayo mahoro tuyakamishe ubana bwangu, dushobore kwinjira by'ukuri mu iterambere. Murumva yuko muri itara abenegihugu bazobaje inyuma, kugira rero ntimubahuvye, twabazaniye urumuri rw'amahoro ari naho umuhezagiro uzobamurikira kugira ngo mushobore kurangura imirimo abenegihugu babifuzako. Ku muhingamo urumuri ruvuye muri komine ya Gisagara waciye kwerekeza muri komine Muyinga, ari naho waraye kugira aho bukera rumurikire ibikorwa muri komine Muyinga na Butihinda.